Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi utwumviriza muri iki cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastori Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twarabiye hamwe ukuntu Yakobo yavuye kwa sebukwe Labani agasubira mu gihugu c'isezerano, agenda aca mu bintu bitoroshe. Ariko Yesu amaze kumusanga mu nzira akamukora ku mutsi, byamuzaniye ihinduka mu bugingo bwiwe, bituma umutima wiwe uguma wibuka Imana. Reka twongere twibukanye ivy'urwo rugendo rwa Yakobo amaze gusezerana na Labani, bagatandukana bemeranije kandi ko batanze Imana kw'icabona ko batazosubira kugiriranira nabi ngo bagungane. Ngo nuko Yakobo akomeza urugendo, maze abamarayika b'Imana bahura nawe. Yakobo babonye aravuga ati aha niho ingabo z'Imana zicumbitse, yitaho hantu Mahanayimu. Imana itangura kuvugana na Yakobo kugira ngo imushire mu kibanza cama imbuto z'ukuri, kugira ngo abone kuyikorera mu kuri. Yakobo atuma intumwa ngo zimwitangira imbere zije kwa Esawu mukuru we mu gihugu c'Iseyiri mu ntara ya Edomu. Arababarira ati uko abariko muzobwira databuja Esawu muti umusavyi wawe Yakobo muti yabana na Labani kugeza ubu, kandi afise inka, indogoba, imikuku, abakozi b'abahungu n'abakobwa. None adutumye kubikumenyesha databuja kugira ngo agirirwe akagongwe imbere yawe. Hano Yakobo yariko arasubira mu gihugu c'iwabo, kandi hari haciye imyaka 20 batabonana na Esawu kuva igihe ahunze Esawu kuko yarahejeje no kumwiba umugisha. Imbere yuko bahwana canke babonana, Yakobo yabanje kurungikira Esawu ingabire. Yakobo rero yabanje kurungika intumwa ziwe n'ingabire arungikiye Esawu. Yabwiye izo ntumwa ati nimwashika kwa Esawu mumubwire muti databuja Esawu muti umusavyi wawe Yakobo. Urumva imvugo Yakobo yakoresheje, twabonye ko yari imvugo yo guca bugufi, imvugo y'urupfasoni, imvugo y'ubwenge. Kuko imbere y'ico gihe, kubera Yakobo yari umuntu yiyemera, ntiyari gushobora kwemera kuvuga ngo ndi umusavyi wawe. Aha rero twabonye ko hari ikintu Imana yari yerekeye Yakobo kuri wa musozi, igihe yari yerekeye Yakobo mu rugendo rwose ari kwa inarume Labani no mu rugendo yari amaze kugira. Yatumye intumwa kwa Esawu ngo agirirwe akagongwe, nk'uko tubisoma mu gitabo c'Itanguriro igihimba ca 32 umurongo wa 6. Izo ntumwa zigarukanye icegeranyo c'urugendo zigaruka kuri Yakobo ziti twarashitse kwa mukuru wawe Esawu, none araje kugusanganira kandi azananye n'ingabo 400. Iyo nkuru twarabonye ko yabaye iy'agacavutu kuri Yakobo yumvise Esawu aje kumusanganira afise ingabo zingana gutyo. Wo kwibuka ko Yakobo yagiye ahunga ishavu rya Esawu kuko yari yamwivye umugisha. Kumva ko aje kumusanganira ari kumwe n'ingabo 400, yiyumvira yuko atakabuza aje kumugwanya. Yakobo rero yaciye abaza izo ntumwa ati none mbega mwabonye Esawu yaboneka gute? Yarashavuye canke yaranezerewe? Umwe yaramwishuye ati yaboneka ko ari umuntu anezerewe kandi aryohewe no kumva ukiriho, akaba yifuza kubonana nawe. Ariko kuri Yakobo yibaza ati ikinejereje Esawu nuko aronse akaryo ko kunyihora. Ariko Yakobo rero yagumanye ubwoba.
iyumvire nawe nshuti yanje, mu gihe woba waragiriye nabi umuntu w'umubanyi akaca ahunga komoka kubera wewe, ukazibona inyuma y'imyaka 20 aragarutse utari uvyiteze, azananye n'inshuti n'abagenzi canke uruvyaro, nibaza yuko nawe wogira ubwoba. Yakobo rero yagumanye ubwoba. Iyumvire nshuti yanje, yavuga ati Esawu niyaramuka aserukiye ku muce umwe akawunyaga, uwusigaye worokoka, agira uburyo bwo kugira ingene atandukanya abiwe. Ngo yumvise Esawu aje kumusanganira, yaciye agira ubwoba bwinshi, arihebura, maze acamwo kubiri abantu bari kumwe nawe, n'imikuku n'amasho n'ingamiya. Yakobo yiyumvira ko Esawu ahava yihora akamugirira nabi, nico gituma yaciye agabanyamwo kubiri abantu bari kumwe nawe, ngo nivyashika Esawu agaserukira ku muce umwe akawunyaga, uwundi usigaye urokoke. Ikindi Yakobo yakoze, yaciye atakambira Uhoraho ari mu mubabaro mwinshi, avuga ati Mana ya sogokuru Aburahamu, Mana ya data Isaka, ewe Uhoraho, si wewe wambariye uti subira mu gihugu cawe no mu muryango wawe, uti nanje nzokugirira neza? Izo mbabazi zose wagiriye umusavyi wawe, n'ukuntu utampemukiye, sinari imbereye kugirirwa na bikeya, kuko najabutse Yorodani nitwaje agakoni gusa, ariko none ngarutse ndimwo imigwi ibiri. Aya twabonye ko ariyo majambo ya mbere mu buzima bwa Yakobo, aho yubahutse akavuga yuko abereye kugirirwa imbabazi. Bwabaye ubwa mbere Yakobo yatura ko ari umunyabyaha imbere y'Imana. Ivyo twarabonye yuko no mu mashengero amwamwe hari abantu benshi batemera ko ari abanyabyaha, ariko twese turi abanyabyaha, n'abakijijwe twakijijwe ku buntu gusa. Tukiri muri iyi si dufise akameremere k'icaha katatwemerera kuja mw'ijuru, ari naco gituma Imana itugira abashasha ngo dushobore gushika mw'ijuru. Mugenzi uri kuranyumviriza, namba hari icaha kiri mu bugingo bwawe gituma utoja mw'ijuru, nahawe kucaturira imbere y'Imana, kuko nayo yiteguye kuguharira. Turamaze kubona yuko Yakobo atanguye kuvuga ko atabereye imbere y'Imana. N'igihe umuntu wese agomba kwegera Imana akatura ko atabereye imbere yayo, Imana iremera kuvugana nawe. Hari amajambo rero anezereza tubona Yakobo yavuze, avuga ati najabutse Yorodani nitwaje agakoni gusa, ati none nahindutse imico ibiri. Imana yari yarahezagiye Yakobo imuha umuryango n'itunga, kandi n'uwo munsi uwo Imana ihezagiye ikamuha umugisha biraboneka. Twarabonye kandi ko mw'ijoro haje umuntu akanigana na Yakobo, uwo yari umumarayika w'Imana. Mugabo ngo vyase yuko amunesha, uwo mumarayika acakora ku ngingo ifata ifyinga n'itako rya Yakobo, bituma Yakobo ahinyagara. Ariko naho Yakobo yahinyagaye, ntiyemeye kumurekura atamuhezagiye. Uwo munsi nyene izina rya Yakobo ryaciye rihinduka, ntiyaba citwa Yakobo, ariko yitwa Isirayeli, ngo kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Twarabonye yuko uko kunesha kwa Yakobo kutavuga yuko yarose inkomezi z'umubiri zo kunesha uwo mumarayika n'abantu, kuko Imana ntishobora kunigana n'umuntu, ariko zavuye yuko Yakobo yarose umutima wo guca bugufi, umutima wo kugumana n'Imana. Uwo mumarayika yaje kugwana na Yakobo nk'uko twabibonye, yari Kristo Yesu yihinduye umumarayika. Muri uko kunigana, Yakobo yarashikamye gushitsa ukuboko kw'Imana kumugize ikimuga. Twahavuye tubona ingene Esawu yaje gusanganira Yakobo n'igishika cishi. Twabonye kandi ingene Esawu amaze kumusanganira yamugumbiriye, akamugwa munda, akamukikuza amaboko, bakagumbirana bompi bagaca barira. Kandi bamaze kuyaga neza na Yakobo,
Yakobo akamugondoza kwakira ingabire yari yamurungikiye, Esawu yaciye asubira i Seyiri. Yakobo nawe n'abiwe bagenda buhoro buhoro nk'uko abana n'ibitungwa byashobora kugenda. Itanguriro 33 umurongo wa 17 ngo Yakobo aja i Sukoti yiyubakira y'inzu, aca amararo y'imikuku yiwe n'amasho, ashika mu gisagara ca Shekemu co mu gihugu c'i Kanani. Turabona yuko Yakobo yaciye aja i Sukoti, ariko rero ivyashikiye umuryango wiwe ari mu gisagara ca Shekemu vyabaye ibintu bitangaje, eka mbere bibabaje. Mu vy'ukuri Yakobo yarihenze mu gucumbika mu gisagara ca Shekemu, kuko tubona ko umuryango wiwe wahanduriye ibara. Dina umukobwa wa Yakobo yari yaravyaye kuri Leya, yawononwe mu buryo bwo gusambanywa na Shekemu umuhungu wa Hamori umuhiwi. Hanyuma Simiyoni na Lewi basaza ba Dina baja guhora mushiki wabo mu kwica baba mu gisagara ca Hamori bose. Ivyo ntawobishigikira, ahubwo umuryango wa Yakobo warambaye ibara. Bitwereka ingene Yakobo amaze kuva kwa inarume Labani i Harani atabangutse ngo agende. Dukwiye kubona ko Imana itari yihenze mu kugomba kumukura muri ico gihugu, muri abo bantu. Hari ibintu bibiri Imana ivuga ko umwanya munini mu gitabo c'Itanguriro. Ubwa mbere hari akoko. Imana iragomba yuko uwizera arongorana n'uwizera, ntihagire uwizera arongorana n'utizera. Ibyo birahambaye cyane muri ibi byo kuronda koko. Jambo ry'Imana ritubwira ngo utizera n'uwizera ntaco bahuriyeko. Ikigira kabiri ni kibano. Ibyo tubibona cyane cyane mu buzima bwa Yakobo. Yari afise umuryango munini, ntiyari afise gusa abahungu 12, yari afise n'abakobwa. Aha havuzwe iby'uwo mukobwa umwe gusa yitwa Dina, kuko nibaza yuko bamuvuze kuko yaguye muri iryo sanganya. Hari ikindi gikomeye co dufasha gutahura igitabo c'Itanguriro, naco kikaba ari ingorane zaduka mu miryango. Hari ico wibuka? Haradutse ingorane n'indyane mu muryango wa Aburahamu, haradutse indyane n'ingorane mu muryango wa Isaka. Esawu yakundwa na Isaka, Yakobo nawe agakundwa na Rebeka. Ibyo vyateye ingorane nyinshi mu muryango. Hanyuma tuzobona ingorane nyinshi zadutse mu muryango wa Yakobo. Yakobo yarashitse amara igihe aho mu gisagara ca Shekemu, maze ivyo bimukwegera amarushwa menshi. Iyo usomye mu gihimba ca 34 usanga kirimwo ibintu bibabaje kandi biteye isoni, bibwirizwa kuba vyarakoze ku mutima wa Yakobo. Yakobo canke Isirayeli nk'uko akwiye kwitwa, yarubatse igicaniro, hanyuma naho agera hashingira intaha Imana nzima, Imana y'ukuri. Tubona ubugingo bwiwe bwahindutse, ariko ni bukebuke. Ivyo bikwiye kutubera icigwa umunsi. Ntiwibaze ngo mu bukristo bwawe uzoca ukuruheze mw'ijoro rimwe. Imana idushira mu muryango wayo, mu muryango w'abantu bakuze, ngo mpwemu yera atwigishe, adushitse ku kumenya ukuri kwayo. Ariko mu vy'imwemu dukura bukebuke. Turashobora kumva ukuri muri Bibiliya, ariko tugasanga mu buzima bwacu tumeze nka Simoni Petero, yagenda atsitara
agwa avyuka. Imana ishimwe kubona ingene uwo Simoni Petero yagumaze aravyuka akiyuhagira, hanyuma harageze umunsi afatanye urugendo n'umwami Yesu. Yaragiye kugeza no ku musaraba nk'uko umwami Yesu yabigize. Wewe nanje nshuti yanje, dukwiye kumenya yuko mu buzima bwacu ugukura ari buhoro buhoro, kandi yuko no ku bandi ugukura ari bukebuke. Hari igihe abavyeyi bitega kubona ibirenze ku bana babo igihe bakijijwe. Ntidukwiye kwama duhanze amaso abandi, ahubwo cane cane turakwiye kwama twiteguye kwimenya. Hari ibihimba bitatu mu gitabo c'Itanguriro bivugwamwo ibintu bisa n'ibidahimbaye. Ivyo bihimba vyose bivuga ivy'abana ba Leya umukobwa mukuru wa Labani, aho yahabwa Yakobo. Mbere ndibaza ko vyerekana ingene Imana itemera ivyo guharika. Yakobo yahawe Leya ku gahato, arahava apfa kumwemera atabigomba. Muri ivyo bihimba niho tubona abana ba Leya bose bagwa mu caha. Yari afise abahungu 4. Mu gihimba ca 35 tubona uwundi muhungu muri bo ari we Reyubeni imfura yiwe. Mu gihimba ca 38 naho havugwa ivya Yuda. Abahungu ba Leya bose bahavuye babaho nabi, mbere bagwa mu vyaha biboneka. Twamaze kubona ingene muri iyo miryango yose habaye ukutumvikana gukomeye. Mu nyuma hoho hagiyemwo n'ibindi. Hari ububisha n'ubugaba bukomeye bwinjiye mu muryango wa Yakobo butari bwigeze kuboneka kwa Aburahamu canke kwa Isaka. Abo nabo ego baragize ingorane n'imibabaro, ariko ntivyasa n'ivyo tubona mu muryango wa Yakobo. Imana yongeye ico gihe gufata ingingo yo gukura Yakobo n'abiwe imuhira kwa Labani, kuko n'ukuntu bari babayeho aho kwa Labani nivyo vyahavuye bivamwo ivyo vyaha biteye ubwoba bivugwa ngaha. Hinge turabire hamwe inkuru y'ivya Shekemu, ingene yononye Dina umukobwa wa Yakobo. Yakobo ageze i Sharemu aratura, yigurira n'agatongo gatoya keza hafi y'igisagara. Ivyo vyari bihenda amaso, aho hantu ntihari heza namba. Maze naho nyene Imana igomba kuhamukura. Mbere umaze gusoma ico gice ucubona igituma Imana yari ikwiye kuhamukura koko. Umurongo wa mbere w'iki gihimba ca 34 uvuga ngo Dina umukobwa wa Leya na Yakobo aragenda aja kuramutsa abakobwa bo muri ico gihugu. Dina rero aja kuramukanya muri ico gisagara ca Shekemu aho kuguma mu biwabo. Umurongo wa kabiri uravuga ngo maze mwene Hamori umuhiwi atwara ico gihugu mwene Shekemu aramubona, amufata ku kagobero asambana nawe. Reka ndabivuge nk'uko bivugwa mu mvugo y'iki gihe, yaramusambanije ku kagobero canke ku nguvu. Ivyo jewe umuvugabutumwa asanzwe ndabivuga nyene, n'abandika ibitabu canke abavugira mu maradiyo na televiziyo barabivuga. Icaha turakivuga tweruye. Hari igihe icaha cavugwa nk'icaha nyene, ariko ubu womengo ntawogomba n'ukukivuga nabi. Mugabo ukwiye kumenya mugenzi yuko Imana igomba ko tukivuga uko kiri, maze tukacanka twese. Umurongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo ahereza umutima kuri Dina mwene Yakobo, akunda uwo mwigeme, amubarira amajambo asosa. Shekemu abarira se Hamori ati sabira uwo mukobwa. Igihambaye ngaha nukubona ingene uwo muhungu Shekemu wamengo arakunda cane uwo mukobwa Dina, mbere ukamengo n'ivy'ukuri yuko agomba kubakana nawe. Kuva ku murongo wa 5 kugeza ku murongo w'7 haravuga ngo nuko Yakobo yumva yuko Shekemu yamenesheje ibanga Dina umwana wiwe, ariko abahungu biwe bari ku musozi baragiye.
nuko Yakobo arihorera gushitsa baje. Maze Hamori se wa Shekemu aja kwa Yakobo ngo babonane. Bene Yakobo bumvise ibyabaye, baziyo baragiye, kandi barababara, bararaka cyane kuko yakoze ikizira ku Bisirayeli kidakwiye gukorwa cyo gusambana n'umukobwa wa Yakobo. Aha birumvikana yuko ibyo bintu bitari bikwiye gukorwa, ariko raba byarakozwe. Hanyuma uwo muhungu utanka nawe ari we Shekemu ngo agomba kurongora Dina. Yakobo amaze kubyumva yaciye arindira kugira ngo abahungu biwe babanze bashike. Baca bashikira mu nama ikomeye y'ingene bogwana nyabuna. Ndibaza yuko Yakobo ataco yari gukora atakoze. Igihe Hamori se wa Shekemu yaja kwa Yakobo, biraboneka yuko yagomba gusaba uwo mukobwa ngo umuhungu wiwe azomurongore. Yakobo wewe yari guhava navyemera kuko wamengo nta kundi byari kugenda ico gihe. Ariko uko bariko baragomba kubigenza kugira ngo bashike kuri uko kurongorana, ntawo bishigikira, eka n'Imana ntiyavyemeye. Umurongo w'umunani n'uw'icenda ivuga ngo Hamori avugana nabo ati, umutima w'umwana wanje wakunze cyane umukobwa wanyu, ndabinginze nimumushingire, kandi mushingirane natwe, mudushingire abakobwa banyu, namwe murongora bacu. Naho bitari vyemewe kw'iyo miryango ishingiranira abageni, wamengo Dina akwiye guhabwa Shekemu kugira ngo ntihakogwe icaha gikomeye kurusha. Aha hantu rero barahihendeye abo bahungu ba Yakobo, kandi imigambi mibi nk'iyo ntiyobura inkurikizi mbi. Kuva ku murongo w'10 kugeza ku murongo wa 12 turabona ngo, kandi mubane natwe n'igihugu ng'ico muraja aho mugomba, mukibemwo, mukidandarizemwo, mwikuriremwo ubutunzi. Na Shekemu abarira se wa Dina n'abasaza be ati, nimukunde munyemere, maze ico muncira cose ndakibaha. Inkwano muncira n'ingabire mwosaba uko vyoba bingana kose, ndabibaha uko mubishatse, ariko mumpe uwo mwigeme wanyu. Ivyo vyose ni nk'imburi yo kwereka Yakobo yuko akwiye kubandanya urugendo akava aho hantu, kuko aho hantu ntiharahiwe, kuko atarakwiye kwivanga n'abantu baho hantu. Umurongo wa 13 uvuga ngo, bene Yakobo bishura Shekemu na se wiwe Hamori mu buryarya, kuko Shekemu yasambanije Dina mushiki wabo. Ndumva umenga Yakobo yarakwiye kuhabera umugabo. Ubwa mbere hoho yari kubuza abahungu biwe ngo ntibabeshe mu kuvugana na Shekemu na Hamori. Reka mu kurangiza tumara akanya twiyumvira ku caha ca Shekemu n'ingaruka yaco cane cane. Shekemu yabonye umukobwa mwiza Dina, acajana umutima nk'uw'akagomba, agwa ku mukobwa w'abandi. Muri iki gihe mbega icaha c'ubusambanyi ubona kimeze gute aho iwanyu? Muri iyi minsi haravugwa iby'abakenyezi n'abigeme bafatwa ku nguvu, bamwe mbere bakananduzwa ibigwara vy'ivyaduka. Nshuti mugenzi uriko uratwumviriza, ibyo Shekemu yakoze ubikure mu inyigisho. Shekemu ntiyashoboye kwifata abonye umwigeme mwiza, hanyuma biranamukwegera, bikwegera mbere abatari bake mu muryango wiwe, nk'uko tuzobibona mu cigwa gikurikira. Ugwaruka rwishi uyu munsi, eka mbere n'abantu bakuze, baragwa mu mutego w'ubusambanyi bivuye ku kwifuza. Niwihereze Yesu nshuti yanje, kugira ngo nawe agutsindire icaha cyo kwifuza uwo mudasangiye ibitsina. Ivyo Yesu yobigushoborera, kandi n'uyu munsi ariko arabikorera abantu. Uramaze kumva intahe nyinshi zabo Yesu yabishoboreye. Turangize n'uwo murongo wa 14 haravuga ngo, baramubwira bati, n'ikintu tutoshobora gushigikira gushingira mushiki wacu umuntu atakebwe, kuko ico coba akamara amaza kuri twebwe. Nshuti mukundwa,
ikimbabaza ngaha nuko ico Shekemu yagirizwa vy'ukuri ico caha c'ubusambanyi kitadomwe ku rutoki, bamwagiriza gusa ibijanye n'icagezwe Imana yari yarabahaye cerekeye ibyo gushingiranira n'abatakebwe. Mugenzi utwumviriza, icaha gikwiye kudomwa ku rutoke atagucisha iruhande, hanyuma ukacirinda, kuko ingaruka yaco ni mbi cane. Bamwe usanga bagwa mu caha c'ubusambanyi bavuga ngo nugukundana, abandi bakaboregwa bavyita ngo nukwica akanyota, ababesha bavuga ngo nuguca mu jisho canke kugendana ubwenge n'ibindi, kandi ingaruka zavyo ni mbi cane. Mu cigwa gikurikirana rero tuzorabira hamwe ingene Hamori na Shekemu banejerejwe n'amajambo bene Yakobo bababwiye, baremera barakebwa, hamwe n'umuntu wese w'igitsina gabo yaciye bakebwa. Tuzobona kuwo wari umutego bene Isirayeli bateze bene ico gihugu. Tukirindire rero kumva ico cigwa, ndagusabe mugenzi ngo wirinde ntugwe mu mutego w'abafise akarimi gasosa ariko kabitsa kabi. Wumvira Imana niho bizogenda neza. Dusenge. Mwami Mana yacu, turagushima kari wewe ushobora kurongorera umuntu mu nzira nziza. Uyu ariko arumviriza iki cigwa Mana, umurinde ukuyerera nka Dina, umurinde ukubesha nk'aba bahungu ba Yakobo, kandi umurinde gufata icaha minenegwe atacita izina maze ngo agihunge. Umwandike mu gitabo c'ubugingo, umukuye mu gitabo c'urupfu, nazaraganwe na Kristo ubugingo budashira. Ndabisavye mu izina rya Yesu Mwami wacu, amen. Cigwa cacu co kuri uno munsi igarukiye aha, naho ubutaha. Mwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu musi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu.org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.